Ndabaramukije ndabahaye nikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Ndabahaye nikaze muri aya makuru tugira tubashikirize. Aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga rwa televiziyo Renaissance kuri YouTube. Aya makuru tukaba tuyatangurira mu kibazo ca politique Leta ya nkurunziza igeze ku bintu atawibaza ko yoshikako, ikaba yaramanitse ivyapa vyerekana ko vuba hagiye kubakwa icibutso c'abahutu bagandaguye mwaka w'1972 aho ni mu ntara ya Gitega muri commune ya Giheta. Benshi bakabona ko ari uburyo bwo gushira mu ngiro ivyama bivugwa n'abategetsi batandukanye uhereye kuri Nkurunziza ubwiwe mu kubiba amajambo aca y'amacakubiri mu Barundi afatiye ku macakubiri y'ubwoko, eka kakaba ari nakaryo ko kwemeza ko ivyavuzwe mu cegeranyo c'abahinga baoni bavuga ko Nkurunziza ari mu bateranya Abarundi ari ukuri kose. Frank Kazi. Ico cibutso ni kindi kimenyetso ko kwitwaza ubwoko mu Burundi kugira umuntu ashike ku ntumbero yiwe abanje gucanishamwe bose rimwe bihari kandi bikoreshwa. Mu gihugu cagiye kiraca mu vyago bitagira izina kuva Burundi bwikukira, biratangaje cane kubona uno musi hari leta yubahuka kwiyumvira kubaka icibutso c'ubwoko bumwe nk'uko womenga ibiza vyagiye biraba mu Burundi vyahitanye abahutu gusa. Kuri ino ntwaro ya Petero Nkurunziza gucanishamwe Abarundi bafatiye ku bwoko sagaseseshwa rumuri. Nawo kubibagira amacakubiri yigishijwe abana bo mu mashuri mato mato. Babasubizamwo ivyo batazi batabonye, guhamagarira abahutu gutera inda abakeba ngo bavyara imbonera kure, gushinga amashirahamwe ashimikiye ku miryango leta ikayemeza, n'ibindi vyinshi bigaragaza ko leta ya kino gihe ikibazo c'ubwoko iri kiragifata nk'igikoresho kugira Petero Nkurunziza yereka abahutu ko baronse intwari. Ivyo bikaba bigaragara no mu cegeranyo ca kabiri ca wa mugwi wa ONU utohoza ku mabi akorerwa mu Burundi cadomye urutoki kuri Petero Nkurunziza ko ariwe ari kwisonga mu gukoresha imvugo icanishamwo. Ariko rero ikibabaje nuko kuva ageze ku butegetsi abahutu bishwe batagira igitigiri, duhereye kuri plan Safisha yamariye ku buhomba aba FNL ba Gatongwasa, tutibagiye abapfuye kuva aho yihagiye ikiringo ca gatatu, mbere benshi muri bo bagatabagahunga. Na leta nimwe ku isi ishobora kwiyadukiza ngo mu gihugu canje harabereye ihonyabwoko, kuko ihonyabwoko ryemezwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU, rikaba ari ryo ryonyene risa rishobora kwemanga ko igihugu runaka cabayemwo ihonyabwoko. None kubona leta y'u Burundi igomba ishinge icibutso cerekana ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu, yoba yafatiye kuki mu gihe tuzi neza ko tagwimo rwahitanya abahutu gusa mu Burundi? Abatutsi bagiye baragandagurwa mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo, uno musi babaye abande nabo bagiye kuzokubakirwa icibutso cabo. Birababaje kubona muri kino kinjana hari abategetsi bacibaza ko kwitwaza ubwoko ari byo bizobafasha, ariko barihenda cyane kuko Abarundi baraciye ubwenge, baramaze kumenya ko hari ababitwaza ngo bashike kuri kijya canke kiriya, bamara gushikira amaronko yabo bigahereraho. Muri kahise k'igihugu c'u Burundi kuva Burundi bwikukira hagiye haraba ubwicanyi bwahitanya Abarundi, Abahutu, Abatutsi n'abatwa badasigaye inyuma. Inyuma y'ubwicanyi bwa Ntegamarangara, Abarundi baricaye hamwe barashiraho amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi n'icibutso ku musozi wa Vugizo mu gisagara ca Bujumbura. Ico cibutso c'ubumwe nta bwoko gikumira. Mu masezerano ya Arusha hari hafunditswe ko hazoja icibutso kimwe rudende co kunywanisha Abarundi. Ico cibutso kinywanisha Abarundi bose nico conyene gikenewe, nayo abo bose bashaka ko ubwoko bwose bugira icibutso cabwo nibarategera ko Burundi bukeneye kuvavanura n'ingeso yo kubona umuntu ukamubonamwo ubwoko aho kubona ko ari umurundi. Arakoze mugeze wacu Frank Kaze. Frederic Mamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu avuga ko bitangaje kumva hagiye kubakwa icibutso c'abahutu gusa bahitanywe n'ivyago bitandukanye mu gihugu, kandi bizwe neza ko ivyo vyago vyahitanye n'abatutsi. Kubw'uyo munyepolitike ngo iryo nivangura ry'amoko rishobora no gukwega karambaraye mu gihugu. Arongera akavuga kandi ko bitangaje kumva hagire hubakwe icibutso c'abahutu bapfuye, kandi bizwe neza ko kuva mu mwaka wa 2005 gushika uno musi abahutu ari bo bari ku butegetsi, umuntu akibaza ikibica.
Frederic bamvuga inyumvira. Aho Burundi bwariko buragera cy'umwanya wo kwiyumvira mwene ibyo bintu byo gutora inyishu bijanye n'ubwoko kuko menga igihugu bikigira ukiraba. Abantu bapfuye mu myaka iheze, haba mu myaka ya 60 ya 70 ya 90 y'ibihumbi bibiri, ntawovuga adashikuza ko hapfuye ubwoko bumwe gusa. Abahutu barapfuye, kandi ntawovuga ngo yaragize rusasuma ngo amenye ko abahutu bapfuye ari benshi cyangwa abatutsi bapfuye ari benshi. Ico no kwemeza cyo nuko ubu iyi myaka 13 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, abahutu barapfuye ari benshi gusumba abatutsi. Ico nico umuntu yokwemeza ko ari abo nyene baca bavuga ko bapfuye abahutu ko ari bo kugirira ibimenyetso. Umuntu aca yibaza ico byo babisigura. Ku bwanje nitwaba dushaka kuzokira iyo ngwara y'ubwoko, turakeneye abarongozi b'igihugu barengera imiryango, barengera amoko, barengera intara, birengera bakaraba umurundi, kuko ico duhurirako niko twese turi abarundi. Buno rero udafise politike yo gushira imbere ishira abarundi hamwe, ukabanza kubangura ukazana ubwoko bwawe, aho turiko turaja ntaho turiko turava, kuko byaratweretse ko mu myaka yaheze byabyaye akarambaraye. Niba ariko baragira byoca bibyara akarambaraye, kuko bavuga bati iki cyabyaye iki uyu ejo n'iki cyoco kibyara iki ejo. Ibyo si ibintu byagateseshwa rumuri. Tubandanize aya makuru yacu mu gisata c'imibano. Impunzi z'abarundi naho zigerageza kwitunga, ariko hari n'ivyo zidashobora. Ni nk'uyu mukenyezi yashoboye gukora urudandazwa avatikanije n'abandi, ariko urwo rudandazwa rukaba rudashobora kumufasha kwigisha abana biwe. Uwundi akaba ari umusore agerageza kurangura ibirato akabidandaza, ariko akavuga ko agifise ikibazo cyo kuronka aharangurira ku biciro vyoroshe, kuko avuga ko kwiyunguka amafaranga make. Uyo musore agasaba ishirahamwe mpuzamakungu HCR gutanga impapuro z'inzira ku mpunzi kugira zishobore kuja kurangura mu bihugu vyegereye iyo bahungiye. Kurikira. Nyamata ni gisagara kiri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda, aho bamwe mu Barundi bahungiye. Muri ico gisagara nyene abarundi baho baragerageza kwibeshaho kugira bashobore kubaho muri ubwo buhungiro. Akarorero ni umusore w'umurundi twasanze acururiza ibirato mu isoko rya Nyamata. Ngo kwiyumvira gucuruza byavuye ku buzima bubi abayemwo nk'uko abitwibwirira. Je cyatumye niyumvira umwuga wo gucuruza kubera ubuzima tubayemo ino, nawe urabibona. Nabona kwirirwa nicaye atacu umuntu ariko arakora, kujya naho utari kurinjeza urumva ntiba ari navyiza. Nico nabonye bituma mvuga ati mbanze gushaka ibindi nakora. Samweli ngo gutangura uyo mwuga ntivyamworoheye kuko atamutahe wavyo yari afise, akavuga ko yatanguye gukora akazi k'ubuzamu abariko akuramwo umutahe muto. Mbere nkigera hino nabanje kuraba umuntu amakazi k'ubuzamu kuko nta mutahe nari mfite kwiye. Ako buzamu naho mazeho iminsi mike hama mbona amafaranga yuko gukorera utuntu nyene, nja nkora ibi bintu nyene bandi gucuruza ngaha. Uyo mwuga wo gucuruza ibirato ngo ni umwuga umwinjiriza akaronka inyungu nto agashobora kubaho, ariko ngo amakori no kubura impapuro z'urugendo ngo ashobore kurangura hanze bikamutuma atunguka nk'uko abishaka. Cyo biriko biramfasha inyungu ubu ndayibonamo kweri, sinidoga gusa nk'ikintu ushobora gusanga kitugora gake gake. Hatwebwe tuba dufite utuntu dukeya cyangwa nkatwe turabarundi. Nka leta y'u Rwanda yiyumvira ikatugabaniriza nko ku misoro, bakatugabanirizaho basi na make, navyo nivyo dushimisha cyane. Kindi kintu nacyo mbona kitugora, wera nkatwe inkweto tuzakuzigurira nyene kuruzirangurira Kigali. Nk'iyo biba bishoboka ko tworonka nko kuntu tuzakuzirangurira hanze, navyo nivyo tugirira akamaro cyane. None nawe nta bushobozi dufise, nta mpapuro dufise zatuma tugenda kurangura natwe hanze nk'abandi. Cyo twoyisaba nuko yo dufasha tukaronka impapuro zo kuja kurangura hanze, natwe tukaza turazana ibindi bihendutse tuza kubicuruza. Ndayizeye Beatrice nawe nyene ni umurundikazi yahungiye i Butare mu bumanuko bw'u Rwanda. Ngo amaze gushika mu buhungiro yagiye hamwe n'abandi barundikazi 4 bashinga agashira hamwe kitwa Twiyungunganye. Muri ako gashira hamwe niho havuye iciyumviro cyo gushinga inzu y'uburiro, restaurant mu rurimi rw'igifaransa.
ubwo buriro rero ngo bubafasha mu bijanye no kubaho, haba ivyo gufungura, kuronka uburaro no kwambara, ariko rero ngo si ivyo gusa, ahubwo bibafasha no kuva mu bwigunge bikabatuma bahura n'abandi. Ego akunguko biturushaho kuba turi mu bwigunge, iyo wasohotse ugahura n'abantu bituma ugira courage. Ego nubwo bidateye imbere cyane, ariko kubana n'abantu ni vyiza, utuma uhura n'abandi. Ariko rero ngo naho ako kazi kabafashije kubaho, ngo hari ivyo batarashobora gushikako kubera ko abana babo batiga, bakifuza bo bafasha muri ubwo buryo kugira ngo bashobore kwigisha abana. Ico ni kibazo ca mbere, abana bacu ntibiga. Murabona hano uko tuba turiko turahangayika, tuba turondera amafaranga yo kurya nayo kwishura amazu y'abandi tubamwo. Ibisigaye abana pe baricaye kuva duhunze, abana twifuza icyaturengera abana bacu bakabona uko biga. Izo mpunzi naho zitarashika kuco zipfuza, zifise icizere ko muri kazoza ubwo buzi zikora buzobafasha ku rugero rukwiye, kuko badahengeshanya kubishiramwo ubwira. Iyo ikaba yari inkuru ya mugenzi wacu Darlene Irakoze. Mu kurangiza aya makuru gwaruka rw'abarundi gwahunze igihugu rurashigikiye icegeranyo c'abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU ku mabi inzego za leta zikora, bakavuga ko nabo arico catumye batabagahunga kugutinya kugandagurwa kuko bama bariko barategwa ubwoba, bagasaba ari ku butungane ku bantu bose bagiye barasinzikazwa n'injyane zagiye ziraca mu gihugu cy'u Burundi. Tubakurikire. Nibaza ko tagitangaje amaleta menshi yagirizwa ivyaha nk'ivyo, yama avuga ko tacabaye, ko abantu bariko barabesha, ko ababivuga batazi ukuri, ko badashika no ku rubuga, ariko iyo leta nyene ugasanga niyo ibuza abo bari bakwiye kuza kubitohoza gushika kuri urwo rubuga. Kubesha kwa leta ni ibintu tumenyereye, nibaza ko ata muntu vyotangaza. Icandiko casohowe nta kinini kije ko kutubwira gishasha, ariko ni vyiza ko hariho abantu bariko baravyandika ku buryo tumenya ko hazoba ibikurikira bijanye no gukurikirana babikoze, ariko ntitwibagire yuko atari ubwa mbere komisiyo nk'izo zikoze amatohoza ku Burundi. Harigeze kuba komisiyo yakoze ku rupfu rwa President Ndadaye no kwihonyabwoko ryakurikiye n'amabi yakozwe n'igisirikare. Iyo raporo gushika ubu ntaco yatanze, ababikoze ntibakurikiranwe. Tukwiriye kuraba kungene nibi biriko biraza ubuye bitogenda ngo vyijana. Icegeranyo nivyo twarakibonye, kandi ubu unye cya icegeranyo kimeze neza kuko batinyutse kuvuga ko Petero Nkurunziza ariwe ari ku mutwe, ariwe atanga itegeko ryo kugira abantu babice, abandi baburi irengero. Niyo etape nziza mbona bari bagize muri iki cegeranyo c'ubu. Ibindi vyo bavuga yandi mazina y'abandi, muga wewe nta na rimwe bari bwigere bubahuka mu cegeranyo kumuvuga. Icegeranyo rero kirimwo izina ryiwe, twibaze yuko ubutungane, twibaze yuko Tribunal Penal International izoyikorerako kugira ashobore kubazwa ugwaruka, abafasoni, abamama yoba yarishe Burundi. Iriya komisiyo twavuga ko yaje ari ikintu gikomeye cyane, kuko mu bindi vyegeranyo byose vyigeze gusohorwa n'andi mashirahamwe n'izindi communauté internationale, nta kintu bari bwavuye kucerekeye uri kwisonga ry'amabi ariko arakorerwa i Burundi, kandi bose basa nkaho babica ku ruhande. Abana bariya bavuga, ariko uri kwisonga rya byose ntavuge. Nibuza ko kino cegeranyo casohowe kirafise ico kimaze cyane, kuko icambere cyo kizotuma Nkurunziza abona ko nawe nyene ivyo ariko arakora bibonwa n'amakungu, bibona ivyo ariko arakora. Kandi hari n'abanyagihugu bari hebuye benshi bavuga bati
communauté internationale baca ku ruhande nkurunziza baramushigikiye canke ariko ubu byaragaragaye ko amabi ariko arabonwa cyane kuko na nkurunziza byaratevye biramukora. Nino ngaha duce turangiriza amakuru twatoze kubashikiriza yo kuri uyu munsi tukaba tubahaye ikaze mu yandi makuru turazokurikira mugira amahoro iwanyu nakagaruka.